twe mu marigara y'abahungu iyo twateramiye ahantu turavuga bajye batata birashika naho mukavuga abahungu mukavuga gute birashika mukabatera kw'inkuru tuvuga ati abatipe bameze ukuntu nuku mukamubavuga imico yabo mwe mike muzi ibintu nk'ibyo tugerandodeye naramwasi nutwo dusitorimo muri mwo bisa birabana hari umwanya nyene abantu ba muri kumwe nk'uko kapati tibamo naraguciye ko tuvuga ati kacuzana commentaire kugira umunsi uhere ati byameze uko kacuvuga ati byararondeye mugenzanje nanje arandondera muka tusanga nyine kiyago kiciye bankico ubundi utuntu twose tugaya turababesha mugira muratubwira bwirane oya n'abahungu niko bameze byarahindutse nibo abahungu nabo ahubwo nawe tubwira abahungu bayimeze gute wicara byo mukobwa abahungu kenshi bari kubavuga ati eba mapuitu yeri ntabwo twonyine nitwe tuguma tubaye ariko Alright, ni ku Gasaka Web TV muri kumurakurikirana muri kano kanya ndabibutsa kuba ndayamugira subscribe abantu mutaragira subscribe. Ni televiziyo imwe rudende ibakorera ibiganiro bimeze neza. Right, mwite CBOB nije ndi kumwe namwe ni Fulgence Kabari ari kwadufatira amasanamu meza cyane nkuko rero mubibona twagize amahirwe yo gushobora kugendera abigeme bigeze kuba bafise bitwa bigeme beza kandi baciye ubwenge hano mu gisagara ca Ngozi ariko sinzi ko nkumbure manda yabishobora kuba yaraheze ngira byinshi bashobora kwitubwira n'ihiganwa rya Miss ku Gasaka riteguwe ku mwaka utashe ndetse no hakaba ariko ranategurwa n'irindi tunatumira n'abigeme bari kwadukurikirana muri kano kanya n'ihiganwa ryiza cyane kandi haba harimwe abigeme beza ubona ibyiza byo mu gisagara ca Ngozi nashobore kuronka amahirwe yo gushobora kugendera abigeme uko ari batatu harimo Miss n'ibisonga by'iyo bibiri aribo bitwa abadofine bakogwa mumeze gute muraho mumeze neza ariko ko mudatwenga nabona mu mahiganwa muri ko muritegura mwara natwenga cyane barabigisha gutwenga baratwigishije gutwenga twabyisanga ariko mumeze neza inyuma ya Miss yego tushima Imana reka mbanze mpere kuri Miss umaze kuba Miss ubuzima bwagenze gute okay umaze kuba Miss ubuzima bwarahindutse kameme urumva hari monde ubuvuyemo winjiye mu yindi bwa mbere naridegembya ikintu ari umuntu asanzwe hari n'abantu bataba banzi me ubaye Miss baca ku bantu bakagutunga urutoke Miss ukabisanga amanyama agacaba menshi no apana amanyama gusa urabanza ukagira udusoni gusa ugatinda ukavyiyabiti wamwe gusa maze kuba Miss hari ikindi kintu nashitseko ubuzima bwanje bwarahindutse okay hanyuma akaba ari Miss nde ndizina nitwa Ishimwe Lizelade akaba ari Miss mu mwaka yo 2018 premier dauphine ni dira amakuru umeze neza ariko yo natwe ni sawa ariko umaze kubona radio kubanya Miss wavyakiriye gutwiye gihe ibintu nyene byarashitse nta kundi kuko uje mu mahiganwa bibatse ko ari boza uvuga ati ndashoboye mugabo ubonye ko baguciye ko nta kundi nyene ariko Miss radio muravye aragusumbye bwiza cyane arasumbye mba n'abantu batabibona public yarabibona niyo mpamvu naciye mbigisonga ciwe akaba ari premier dauphine amazina ni nibere nka Lordiera okay akaba ari wari yabaye premier dauphine ico gihama mademoiselle amakuru umeze neza nawe trop calme ukaba kwita gute nawe Ivete ni mumpaye ariko kumbona uri munini ubunini bwaje kuza inyuma ya Miss cyane byagiye birongerekana ariko rero ndashaka duhere ku amashuri yanyu bimeze gute ubuzima busanzwe mubahe mu buzima bwa gute muri abanyeshuri murakoreka mbere kuri wonyene Cyenda umunyeshuri wiga hehe ibiki niga kuri Cedar Kombu sociale ndarangiza no mwaka hama Miss ho biri gute nanje niga kuri Université de Calac
muri marketing management mu mwaka wa kabiri. Yego. Amadiera wanaga muri iki lycée Sainte Famille bya ivyerekanye na informatique de gestion ndangiza uyu mwaka. Ikibazo reka ndakigenze kugarukana kuri mwese, ikintu catumye wumva woja muri Miss ni giki? Konka nyene nabonye nanje no kwiyemera nkiha agaciro nkaseruka mu bandi bigeme ku rwego rw'intara. Muri make narabikunda cyane, byari bisanzwe bindimo. Abavyeyi baravyakiriye byoroshe cyane? Naramusiguriye umuvyeyi ndamubwira ko atari ibintu bibi noba ngiyemo, aravyumva aramurusha, aravuga ati nta nakimwe genda. Miss, abavyeyi bawe bavyakiriye gute bumvise ko ushaka kuja kuri muri Miss ku Gasaka? Abavyeyi banje bavyakiriye neza cyane kuko byari ibintu namye kuva kera nkunda. Par exemple nko mu nzu bakabona ndiko ndadefira, naho ipetetse ntaba ndabizi neza, gusa barabona yari rêve yanje kuva kera. Yewe gute abavyeyi ukibabwiye ati burya ndashaka kuja mu higanwa rya Miss, umunsi wa mbere babwira bavyakiriye gute? Ukuntu byagenze jewe narabikunda kuva kera nanje, navuga ati nanje umunsi munsi wa Miss, kuko abantu benshi bakunda kumbwira ati afise impano ritoza mugaje, nkavuga ati sindarangiza amashuri simbona ko vyokunda. Gusa mu nyuma abantu bose ati genda ndavuga ati reka nanje guhiganwa, bwa mbere ndatangwa ndaja mu repetition ndabe ukuntu bimeze, hama mu nyuma nyene abavyeyi ndababwira ati burya rero atahati nabicishije ku ruhande abantu bagoma banyibwisha ati ko noja muri uco umumengo ati ubona vyombe ati turagenda nta na kimwe, nta bindi bintu nyene turagenda ati ahubwo tuza kugushigikira twumve ko ibibazo babaza ko babaza nyene ko ibibazo special nyene ibibazo babaza ko nawe bishobora. Mu nyuma rero ndati ko nditegura mu nyuma nyene ico gihe bose baca barambwira ati turaza abavukanye bose. Burya rero uwo munsi niho bari bose bandaba ati turaba umukobwa wacu nawe ukuntu bigenze, nubwo ntatahukanye kuba Miss narabaye igisonga cabo, turabona ko byagenze neza ati kuraje n'ikindi gihe. Ariko reka ndababaze, bose nkunda guteramana n'abakobwa cyane, ariko abakobwa iyo mwicaranye muri nka batatu gutya muba muri ko muganira iki kenshi? Reka mbaze Miss, ibintu bigaruka cyane mu biyago byanyu n'ibihe? Ofete ntibiba kenshi cyane, ariko kenshi iyo bishitse aba ari imigambi. Par exemple nka projet tuvuga ati reka dukore iyi projet, hari aho tuzoja kuramutsa, kenshi biba ari ibintu nyene novuga by'ingirakamaro. Yego. Aho ni mu gihe muri Miss n'abadofine biyo babiri. Mu buzima busanzwe abakobwa baganira iki iyo ubonye ahantu hateramiye abakobwa batatu bane? Baba bari kubatera inkuru za gute? Ofete bivana nkeka n'ubugenzi bwanyu na mice yanyu, bashaka ufise nk'abagenzi ugasanga ntibuko muvuga n'ibintu bizima, ubujuju canke mu gutera inkuru rya ameze kunuko bazi by'abakobwa. Yvette, akenshi twebwe mu marigara y'abahungu iyo twateramiye ahantu turavuga bajye batata, birashikana nko mukavuga abahungu mukavuga gute? Birashika mukabatera kw'inkuru, mukavuga ati abatipe bameze uku n'uku, mukamubavuga imico yabo mwe mike muzi. Ibintu nk'ibyo tugerandondeye naramwasi nutwo dustori mu muri mwumvise birabana hari umwanya nyene abantu ba muri kumwe nk'uko ati turamuntu araguciye ko tuvuga ati kacuzana commentaire kugira umunsi uhere ati byameze uko kacuvuga ati yararondeye mugenzanje kandi arandondera muko tusanga nyine kiyago kiciye bankico. Ubundi utuntu twose tugaya turababesha mugira muratubwira bwirane. Oya n'abahungu niko bameze byarahindutse nibo abahungu nabo ahubwo nawe tubwira abahungu babimeze gute wicara byo mukobwa. Abahungu kenshi bari kubavuga ati eba map yituyeri ntabwo twongeye nitwe tuguma tubaye ariko ndashaka kumenya uri wese yumva yuko yonyishuranyishure. Hariho nk'umugenzi washobora kuvuga ati burya umubire naka ariko arandondera ndamwemerera canke ntibikunde. Ivyo bihora biza mukabivugana akavuga ati burya naka arashaka ko dusohokana, mukamubwira ati burya muntu ntibimeze neza mwumureke.
ivyo birashika bivana n'umugenzi muba mufitanye kuko abakobwa ntidukunda kuvuga cyane ivyo bintu ari umugenzi wawe cyane niho ubimubwira mu kiringo c'umwaka urenga mubaye muri runo rugero nta numwe ari bakugwiwe muri mwebwe nabaza nta numwe ari bakora urugo rwiwe canke barabatinya bavuga ati beautiful ladies kwa misi ntibakundana vyave ahubwo ico kibazo reka ndakigireko misi urafise umuntu hajya oya urusega certain urazi ko iyi video tuzoyimurunga ikindi nta kibazo ivete ho biri gute ikibazo kumenga kirakomeye kiradigadigana kiragoye nyene kwishura kuko ariho imbere ya kamera ariho canke uja kuvuga ntafashe ati ariho ugasanga ejo byagoranye biciye bigorana ariko muri kino gihe urumva umwemanga bahari oya ntaho hari ntaho hari diye ngira ni sawa je naho hari byagenze gute abigeme beza ingozi mu gisagara ca Ngozi ukuntu nyene byarashitse canke barabatinya en fait ivyo bize ngo arabatinya hariho jewe nka par exemple nk'abantu usanga nk'abagenzi ugasanga ngo abamisi ngo muragoye vraiment ngo ntimufadika urumva ugasanga wewe kubona yumvise ngo uri miss yaguhaye iyindi shusho par contre umuntu iyo ugiye ukamenya neza siko usanga ameze barihenda rero miss kuva ukiba miss wakira ama message angahe y'abahungu ku munsi icyo kibazo ko bigoye kwishura en fait gende mu passport niko novuga bisigura yuko ndi umuntu agira abagenzi benshi kandi bavanze sindabangura umuhungu cyangwa umukobwa gusa ntibabyumve mu yindi sanse no ndi mu passport ndi umuntu yugurutse uri umuhungu turatera blague naho novuga ati sikuvuga ngo maka relation no ndi umuntu nkunda kugira abagenzi Yvette ku bwawe ubona kuja muri iryo higanwa rya Miss hari ico byagufashije mu buzima bwa Miss yose hari ico byaba byarakwiciye hari ico byamfashije kunyiciranaho hariho abatabifata nk'uko abandi babifata ababona ubwiye mu Miss umenga n'iyindi shusho uba werekanye ariko je hari ico byamfashije kuko nanje narateye intambwe aho ntari nziga ko noyitera shika icyo nicyo cyambere byamfashije hari ikintu cabaye uravuga ati arico narose ndavuga uravuga uti iki kintu nakironse kubera nkumbure nigeze kuboneka ahantu canke hari abantu bamenye byarashitse ariko hari ahantu nigeze gushika kubera naba naraserutse mu Miss dira mu buzima mu mico y'abarundikazi abana b'abakobwa ibo usanga bakora udukobwa ubwo umaze kuja muri Miss niho waciye umera gucyara ati sizosanga utonore gitoke twara twakora kare ibyo byabaye wagumye ukoranye no ko byategereza ahubwo umuntu aho muhana wacavuga ati oya uri Miss tereka tuguhebere tireka ukora duke nimba ukora ibi inyaca kugabaniriza umva gateka abari kenshi ariko makiyaje zarongerekanye ibirungo mwaguje mwishira ku murongo tuguma bigendera kamere okay muri kino gihe rero hariko harategurwa Miss ku Gasaka ndashaka ko umwe wese nk'abantu bigeze kubicamo arayimaramwe igihe barabona uko bitunganijwe abigima bariko badukurikirana muri kano kanya bashaka kuja mu mahiganwa mama bashaka kuja mu mahiganwa haba bariho bari benshi mugabo nkumbure ntibaronka abantu bababwira bati bugiye ibintu bimeze gutya ubundi higanwa rya Miss biba riteguwe gute mwigiramwe ibiki gushika tubone wabaye Miss reka mere kuri Diera higanwa rya Miss ni higanwa riba riryoshe cyane kuko riraguha icubahiro mu bantu bashaka guserukira ahantu babura amatari mwahora mubonana ariko arashobora kuja imbere mukabonana mukicarana ukamubwira imigambi nimba ico ashaka gufasha akagufasha ukaja n'ahandi mwibarabara abantu bose ubu na mbere byaranateye imbere ubu Miss ni izina ryubatse rwose abantu bose bakubona ati Miss Ngozi umva nawe naho uburi uba wiyemera ati ego izina n'iryo muntu umva ni byiza ko n'abandi nabo boza mwaye marushanwa ubundi ukije muri Miss ikintu cakugoye cyane cari gike
nkija muri Miss mu byo babereka kwitegura narabona mwambara amahotaro babwira mwambara ibiki au fait navuga ko nta kintu kinini yacangoye cyane kubera baratwigisha kudefira navyo usanga ari ibintu kome wowe ubikunda wagenda basuvuga ati ndafisemo akanosyo gake usanga ari utuntu bariko bakwibutsa gusa n'amahotaro nsanzwe n'umuntu abikunda ntivyangoye cyane vraiment wewe byaroshe cyane muri ko muritegurira ihiganwa rya Miss byaroroshe kuko byari ibintu nyine bisanzwe nyine gutambuka n'ibirata by'amahotaro byari ibintu bisanzwe okay mu buzima busanzwe Yvette ari muhira ubundi nyene mu byo kuba kugwanya muvuga ati ndashobora kuzoteka ibintu neza ndabitekera umushinga ntahe wanje uconze no katanumwe azomubikira muri mwe kubera igihe burya gitera kiturega ubundi Yvette kintu azi guteka nikiye gusumba ibindi avuga ati umuntu wanje hazobonekera hose aje kundamutsa nzomutekera ikiniki umuceri urawuteka neza cyane ukavuga ati umeze neza aho ubusanzwe nijya nyine by'amishara mizima bateka ndagerageza Radia wewe ikintu uzi neza ni iki urazi guteka icayi vraiment bon novuga ati presque byose ndabizi gusa nanje umuceri umuceri nyene bashira buzi nawe ko ukundwa na benshi neza ndizeye ko ndabizi kuwuteka ndira wewe bimeze gute urazi gushusha amazi yo koga byose ndabizi byose sauf ikintu kimwe gusa gucumba ubugari byarase burundu ni wari nk'umugabo w'umukongomani bizogende gute manza kubyiga mbere yuko nyine ndamujyana byose byo ndabimerita okay amerika rero tugaruke kuri Miss Nyezina Miss muri projet wari wateguye nkumbura ashobora kutwibutsa abantu batari bahari ico gihe wari werekanye projet iyihe projet yanje yari kugarukira abagendana ubumuga kubereka ko bari muri societe ko ari abantu nkatwe bareke kuza barikumira yego byavuye bigenda gute mu kiringo cyose c'umwaka iyo projet yawe warayikoze wiha amanota angahe kwijana muri kano kanya iyo projet yanje narayikoze na abo bantu ntibari abandi cari ikigo cyo muri Jeho Kuki ndibaza murakizi kirimwe abantu bagendana ubumuga naragiye bwa mbere ndabanza ndagenda ndabipresenta comme batari banzi ndababwira uwondi bararyoherwa cyane kuko bumva Miss baba bumva ko ari umuntu akaze mugabo cyo bibona ndagenda ndabiyereka ndababwira ati projet yanje imeze kunuko nzobafasha mu byo nshoboye ndi umunyeshure ico nzoba mfise tuzogisangira baravuga ati ego hama umunsi urizina naragiye tugiye kubaramutsa twari tugiye gusangira pasika na hato twagiye tubashiriye aho se mwari kumwe n'abadofine hato twagiye tubashiriye baranezerwa cyane baravuga bati twama tubona abandi bantu ariko ntitwabwige tubona abantu nk'aba baduserutse ko bafise titre runaka bararyoherwa hama ubundi kindi gihe kigira gatatu novuga nsubiyeyo tugiye kuba bya sensibilisation tubabwira kwikingira kuko hari abantu badashaka kurangwa ngo ugendana ubumuga ugasanga urahuye n'ikibazo uratwaye imbanyi utifuje turagenda uwo munsi nafashe n'umwanya umva jenge ico naviza ko bitahura bakabona yuko ari abantu nkatwe bafise tamvuga ati uwo munsi rero reka mfate umunsi ngende kubadaganiriza ku bintu vy'amaviziyo yabo ndagenda bose ndabicarika ndababwira ati jewe ndi umujene nkamwe munyiyugurukireko ti mushaka kuzobiki mwese ambwica ico ashaka kuzoba barambwira mwe abadocteur umva batitayeho basi forme y'umubiri wabo batitaye ibibazo bavukanye abandi abadirectrice abadirecteur umva bararyoherwa cyane baravuga bati uraduhaye kwikura mu byo twari dufise ntitwatwige turi nk'umuntu abitubaza ndabwira ati ayo maviziyo yanyu muze muyakurikirane nta kintu kimwe kidashoboka ubugira kane twagiye umunsi mukuru harari abagendana ubumuga turavuga ati reka tugende nabo tubereke yuko
hari abantu babazirikana twarongeye turajana n'abadofine turasangira agafanta turaryoherwa yego ibintu byiza cyane ico gihe uburyo bwaraboneka uburyo bwava hehe uburyo uragenda uradoda aratandukanye naho bitaba byoroshe hari abafise umutima wo gufasha bagufasha benshi kandi turabashimira naho umuntu adashaka bitari necessaire ko bavuga mu mazina ariko Imana izobongerereze kuko ngo uhaye umwora abagoranye Imana peut-être ko igihe kimwe bazobona changement kavuga ati hari ikintu nshobora kuba nakoze ciza Imana yanyishuriyemo ego baradufashije ababishoboye hari naho wagenda bikanka ukihangana ego aho wagiye bikanka bakubwiye ko taburyo buhari canke bumva umenga ntibifashe en fait projet yawe uragenda ukayiexplique umuntu ukamubwira ati projet yanje mizuku hama ukamusigira na bije ukamubwira ati na nimero ibiriko ati nimwa ntibyakunda ati muzondondera ugasanga ntakurondeye yagiye kumurondera ugasanga ntivyakunze musiheza nturi bwensisi ibintu kuko sana barabikije ngo ugiye kurotira uvuga ati ntakundi teka nje kuronderera ahandi Diera muri runo rugendo mwari murimwo mugena murakora ibyo mwategerezwa gukora ntawe ubwawe ubona mwiha amanota angahe kwijana y'ibyakozwe ndabona twaragerageje yego ni kuvuga nka 50 kwijana ese kandi turafise mwati yego okay Yvette inyuma yo kuba Miss ubuzima bwarabandanije neza uko bwategerezwa kugenda ubwo nta bintu byabatesheje umwanya bituma hari ibyo mwategerezwa gukora inshingano zanyu bwite muri ko mureka gukora mukaje mu bintu bya Miss ari gusaba imfashanyo hirya no hino oya ubuzima bwarabandanije neza kuko umuntu niwe yipangira programme y'ikintu agira akora ubuzima bwabandanije neza ntaco twishe ahubwo twakemuye byinshi Okay, tunarangiza rero kino kiganiro na kugasaka web TV Fulgence kuri kamera ariko aranadufasha kugira amasanamu aze ameze neza hari ikintu nkunda kubaza abigeme muri kino gihe abigeme benshi baratwara imbanyi ku bwanyu umukobwa atwaye inda atari ku mugabo uvyakira gute Yvette umukobwa atwaye inda atari ku mugabo abatwaye inda atiripfutse ari ukuntu nyene bamutraumatiza mu kibano mugabo byamaze gushika biba byamaze gushika nta kundi wo kwihangana hama umwana akavuka ukabaho uko nyene uri kurabaho ukiyakira hama Imana kuko ni ikuza umuntu hama ukiyakira ubwo buzima urumva nawe uba wabuguyemo utabishaka kumva kuri fier y'ubuzima urimo naho abandi bagutraumatiza ariko uko ukaguma wumva ko uremye umutima Radia umwigeme atwaye imbanya atifuza ku bwawe ubifata gute ni ikintu kitaba coroshe kuri uwo mwigeme kuko ubuvuye mu bukumi ugiye mu bugore hariho benshi mu kibano mu Burundi mu muco wacu ni ikintu abavyeyi bavuga ati ndambaye ibara mugabo ku bwanje ni ibintu birashika nimbanye ntuba wipfuje ni accident umukobwa arashobora gutwara iyo mbanye akongera ubuzima akabwubaka kandi agashika ku kintu kure umwana n'umugisha hariho benshi usanga batashoboye kuronka iyo kado ugasanga ntabaye umuvyeyi ego hari abavuga ati ndataye agaciro hari abavuga ati yarataye agaciro mugabo ku bwanje numva uwo mwigeme wese byaba byarashikiye imbere ni heza ubuzima ni burebure aracafise gukora aracafise kugira kuco yifuje kuko ego uramutwara indamezi 9 peut-être ushaka kuvuga ati umwana nije ngiye kuba responsable yiwe muhigira ico azofungura aba mama wiwe wigira ubu eho kuriwe ubuzima ni waburangiye ariko baje nabo batwari ya mbere no mu nyuma bigasubira ni ya Max dufate ko ari ya Max dahina bakibandanya mwakwikingiye none mukambara ya makaske mukambara n'amasentire de sécurité yabasha hagiye mwe ya kabiri sinzi ngene bisigura umva biri entre parenthèse biri compliqué umuvyeyi urumva ya mbere yayihanganiye uzanye ya kabiri mwumva abavyeyi batihangana abavyeyi benshi ndazaho araruha urumva nyene araruha ku mutima akavuga ati nakundi Dira ku bwawe ubivuga kwika abigime batwara imbanyi batifuje
ku bwanje aba ari ibintu bitoroshe cyane Mhm. kuko nawe kubwiwe aba yitwaye atabyifuje umva nawe abahangayitse kandi n'umuryango aba awutukishije umva byiza rero nanje ku bwanje aba ari ibintu bitoroshe nyine ugati nararushe afise ingorane nyinshi iciza ni uko umuhumuriza ati ukamuha n'impanuro nyinshi kugira ntasubire ntiyongere ubwa kabiri kandi ikindi ciza naho haba hakwiye izindi mpanuro ku bandi abakwiye kuzaraha impanuro nkatwe abigeme natwe bitaradushikira izo ngorane tutaragira isanganya kuko ntabwo twenga uwundi mwigeme ngo iki ngo byamushikiye oya ahubwo bakwiye kuza baraduha natwe impanuro kugira twikingire iyo ngaruka mbi iyo ngorane yamubayeko natwe nice itubako benshi numvise muri mwebwe bambwiye yuko ata bantu bafise muri mu rukundo ubundi umwigeme ategekanya kuja mu rukundo ryari ni ryari haba hageze yuko yumva yogira nk'umukope reka mbere kuri wewe we ku bwawe nimba utamufise canke umufise wumva ari ryari umwigeme akwiye kuja mu makorasi nk'ayo yararangije amashuri je ntumbona ari sawa yararangije amashuri aha ntiwigeze ugira rege ku bwawe umwigeme akwiye kuja mu makorasi y'urukundo ryari angana gute icyo kibazo kiratwengeje turibuka ko tukiri abana nk'umuvyeyi yakubwira ati uzokundana ukwije imyaka 18 uhejeje amashuri urumva sitadiye ko muri iyo myaka yose sinzi ko twese bama byabaye kuri benshi hariho nk'umuhungu yaza ko kubwira umukobwa tukiri nk'abana ngo ndagukunda ugata ukarira ngo je ngo biteye ntiyambwiye ukumva ni ikintu nyene kigoye cyane ariko numve sinzi gusa abo babona ari ibintu bisanzwe n'abana baduza usanga barikundana abana bari maternelle si ugasanga musheri wanje ubu nta myaka bifise ariko ku bwanje numva umwigeme yoja muri relation afise guhera kuri 18 kuko aba ari umuntu atangwe kuba majeur azi iciza n'ikibi ego tubwiza ukuri wowe ubwa mbere watanga kubijamo ryari naho watubwiye ko atabyirimo sha kuri generalise warazindutse natanguye fise 12 ans warazindutse cyane natanguye fise 12 ans bon mugaye imwe by'abana no kuvuga ugeze nko kuba ex nk'abandi mwatanguranye inama kiri kumwe tarayeze urumva byari by'abana gusa urumva ntushaka kubihakana je natanguye aduza nabagiye naho batabikubwiye ndazi nawe ntibyari byoroshe ivyo tinyibwirire wewe kubwa ubona umuntu akwiye kuja muri relation abangana gute abakwije 18 nyine mugabo biragorana kubera abantu utumisane twaho tubari twinshi ati yarahagaze neza cyane misahagaze neza uyu munsi kubona ko wabayeho akajene uri nk'umukobwa uravuga ati ukabona umuhungu araje kukurondera naho muhira baba bakubwira tukwiye kubijamo wahejeje ishuri ufise 18 uburyo uwo muhungu arabigukoropa mu mutwe byose bigahera usanga mwakundanye ni naho muca mukura n'amasanganya bose mugabo yari abambara amakasike n'abandi okay turangize rero n'ubutumwa umwe wese atanga kubigima ariko adukurikirana muri kano kanya kuvyerekanye no nihigana rya Miss kuja mu mahiganwa atandukanye haba Miss ku Gasaka canke Miss Burundi ubundi Miss bayijamo kubera iki canke ico tuma bayijamo ni giki hari avantage rimwo bimeze gute harimo avantage kujya twagomye tubikubwira ni icyambere kimwe niteka ubutewe ubutowe mu bandi bigeme benshi kandi nawe uba wumva wiyemera uvuga ati hari ahandi hantu nanje nk'ubu nkatwe dufise amavision yo kuzogera ahandi hantu numva ni byiza cyane nta gisebo kirimwo kuko basi bataragutora hariho n'ababa bakubahuka mugabo umaze kuja muri abo batatu ba mbere hariho abasigara bagutinya bakavuga ati uwo ikindi kintu urumva ni iteka ni byiza n'uwo wundi yoba afise ako gatima ntiyumva bamwe bamubwira ati ivyo mu minsi wapi biki n'ibiki babona ibindi bintu ahubwo aze ashike wenyene yirabire kuko natwe tujayo benshi baraponda ibiki ariko umaze gushika urumva nyene uri poze
indoto zawe zigashika aho washaka. hari mu migambi ufise urafise imigambi yo kuzokwitabira nk'irindi higanwa? Sindavyumva ku rwego rw'intara, nzobanza ngere haruguru hama nje mu rindi higanwa ya Miss Burundi. Gira abigeme ariko badukurikirana muri kano kanya ubabwiye iki kuvyerekanye no kuja mu mahiganwa nk'ayo? nabifuriza kuza kuraba nawe tara yabo cyane cyane buri fiere yabyo uvyiyumvamwo bien kugira ubizemo zo uhiganwe nawe urako ubushika muri batatu ba mbere bwagira karonka agateka kwitwa Miss Ngozi. n'ibintu bisanzwe biraryoshe, biraryoshe kuko agateka aba ari kose, abantu bose baba bakubaha, umva baza bakubwamagara Miss umva kera ryaba hari izina nyine bariryoshe kumva ati ni Miss no mu makati y'abantu bose, kandi bituma ugera ahantu umva n'abantu benshi bashobora kwicarana ukababwira icyo ushaka. iyo wabaye Miss Ngozi, iyo wiswe Miss urashobora kwicarana n'umuntu mukavugana kubera wiswe iryo zina, nawe utararyitwa sipaka bose mushoboye kwicarana ubabwire imigambi yawe. Okay. Miss Liz Radia, nawe ubutumwa woha abigeme ariko badukurikirana muri kano kanya kuvyerekanye no kwitabira amahiganwa nk'ayo nubwo bari ubuhe? Icyo nabamenyesha kuba Miss si ikintu gisanzwe. Ubu nkuko Yvette yari yabivuze, warumvise uburyohe bwavyo en fait baragukuza mu mutwe icambere na mbere, kandi nyimba umwigeme wese ariko araturaba cyangwa twumviriza ufise uwo muhamagara, ntuzuryamike iki no uzugende utante chance yawe, kuko benshi babura confiance muri bo. Ugende uvuga ati jewe ndigira icizere, ntuzumvirize ngo abantu bazovuga yo barakuvuga ukumva uradegeza ati no nabigiriye mwiki. Gusa hari indi etape ugerako nkuko Dieu yigeze kubivuga, ugasanga umuntu muricaranye ari umuntu akuze akakumviriza, uri umuntu w'umwana ariko arakumviriza, arumubwira ati mfise projet nkeneye ibintu binini nibi, akagufasha. Si bya bindi byo mu buzima busanzwe, kuko ukiri wawe nkiri radio asanzwe sico kimwe na radio wowe, kuko radio asanzwe bavuga ati njye nta nuwonze, mugabo ugiye ukavuga ati ndi Miss acavuga abanza akakumviriza ati uyu mwana sinzi kiraje kumbwira, ugasanga nikiri kuje mu mutwe kiragohe kugira projet. Nkatwe kubwa mbere avuga je no kora projet yi, ukiyandikira projet ukaje guhiga ama sponsor ukayihayariza, si ikintu coroshe. Uraba umuntu akuze mu mutwe responsable kamere. Yego novuga yuko nabo bagenda bakagira iyo confiance, bakagenda bakabona yuko bakaraba ubwiza bwavyo, biraryoshe cyane. Urafite indoto zo kubandanya mu yandi kuzobandanya mu yandi mahiganwa? Kubera iki muri Miss Burundi tutari twakubonyemo? Si urumva sinzi ndayindindiriye, umva ifo ko twigenda turaritera. Bari bagize ubwo oya ntabwo nagize, gusa urumva ubu Miss sinzi ngene byagenze, ubuzima bwarabaye bwiza, turavyibora aba twese ngaha. Tusanga hari nk'ibyo basaba umuntu atabakwica. Okay. Wewe sinakubarira hari yandi mahiganwa uzobandanya ko mbona atari byinshi cyane? Ndibaza sindabimenya neza, mugandi ndibaza ko imbere azobaheza ko nashaka kwitwa izina Miss ariko ntiryabaye neza. Mva ndibaza ko nzoronka amashance na iryo zina rikanza ko bien. Akabazo ka nyuma, Gira ukunda abasore bameze gute? Ico kibazo mwese kirabagaruka ko umuntu wumva ukavuga uti jya muntu niwe kabisa. Abameze gute? Hari abasore benshi ariko hatura. Ego hari abasore benshi kandi nama mbona benshi mugabo kubwanje sindabana nyene abantu, gusa kiri umusore ntago ufise uzoza wese uba wifuza bazi cyane cyane abari muremure. Ibindi navyo ibindi ntimusibe kumbaza, gusa abari muremure handavuyemwe uha bimeze gute? Ukunda ba make bameze gute? Sha arafaje nagize sinzi ko ari Imana nziza cyangwa Imana mbi, nabaye gasonga ndi muremure, nanje umuhungu ategeza ko ari muremure. Yego ico nico kintu ca mbere ndaba burebure, ibisigaye Yvette bimeze gute wewe? Nanje urabona ndi mugufi,
pana cane mugabo sinoca nkunda mugufi nkanje nanje nkunda nyene muremure kandi ari seriye. Okay, abantu muri ko muradukurikirana abo bigeme bose mwumvise ivyabo ibyo bariko baravuga, nta n'umwe yigeze avuga urukundo, nta n'umwe yigeze avuga amafaranga, ariko ico amafaranga ntitubeshanye, amafaranga ndabizi yuko urumva reka ntangure nishure porte money igaragara aho ndazi gutumira naho yo bari muremure gute ndabesha. urumva hari ibintu vyaje basha hari ibintu twe batubeshe none umugenga bamwe agatukisha umuryango mugo ubu umugenga bamwe akitukisha simaka bose ngo ngo abakobwa barakunda amahera bashari abahungu baranka amahera ntibayanga niyo mpamvu nabanye akantu bavuze ngo yuda ko yakunze amafaranga ngo ikindi naco kwame twari dufise abo tuba dukunda n'abahungu bafise abakobwa baba bakunda ugasanga rero wowe nturi muri zagu zabo cyafata rero ngo umukobwa ngumva ngo umuhungu ngo abonye se amafaranga ngo naho abasa gute gute bijye si vya bose je nk'ibandi byo ntavyo ndaba kubera amafaranga n'urukundo ni ibintu bibiri byamaze guhushana icambere na mbere hotangura urukundo amafaranga akaza mu nyuma ko ni kubwanje abagenzi banje nani amafaranga gute amafaranga ntakenewe amafaranga arakenewe mugabo ndatsi katana bamwe banka amafaranga mugabo nuko abo nibo bigeme dufise muri kano kanya mu kurindira ko hatogwa uyundi mwigeme mwiza kandi aciye ubwenge kuga hano mu gisagara ca Ngozi. Dufise abigeme beza ariko muri kino gihe bano bigeme batatu nibo twashoboye kuronka n'ubu tugifise mugira murabibona yuko arabigeme beza. Reka rero tubashimire nkumbure nshimire namwe kano kanya mwaduhaye, twizere neza yuko nkumbure muzofasha guhimiriza abandi babandanye bitabira amahiganwa nkayo kuko ni ibintu biryoshe nkuko mwabibayemo kandi mwarabibonye sivyo. turabashimiye cyane ko namwe yatwiyumviriye mugatuma tuyaga hari byinshi bamwe batari batuzi ko ariko bagiye bamenye. Okay. Alright, ndabashimira abantu mwari ko murakurikirana ku Gasaka Web TV. My name is CBOB. Twizere neza yuko muri ko murabandanya mugira subscribe muco mufasha ikiganiro mukigire share kibone n'abandi benshi cyane batandukanye. Blessed.